Ni indirimbo imaze kugera ku ma viewers ibihumbi 330. Mu gifaransa dukunze kuvuga ngo 330k. Igeze ku ma like ibihumbi 25, igeze kuri commentaire ibihumbi 4,321. Tukaba tubona uyu munsi ariho abarundi bakomase cyane bijukiye indirimbo cyane, bivuze ko ku munsi wejo abakenya nibo bari ko barakomanta cyane, ariko abarundi nabo ati twatanzwe ku muririmbyi wacu Sadbi, aho tutarabona commentaire negative nimwe, bivuze ko indirimbo ikozwe neza, ariko kandi tubisubyongeye ko indirimbo ni nziza kandi ikoze na neza cyane. Reka tuvuga ati felicitation Sadbi, satura amabafre n'amabuye ku rugwego ari karagera ku rugwego ari kagiza ku muziki w'u Burundi. Ni urwego rushimishije cyane, dukwiye kwishimira nk'abarundi ndetse nk'abagwanira bose muri rusange umuziki w'u Burundi, dukwiye kuvyishimira. Hello STV fans, turabakunda ariko kandi turazi namwe ko mudukunda. Bibakundiye kwiteka ryanyu murashobora kubandanya kudushigikira, kuko turi ngaha kugira dushigije nk'abamenyesha makuru. Twaragerageje kuronderera inkuru ikuze, twashatse kumenya byinshi ku ndirimbo ya Bahati ari kumwe na Sadbi. Twabibonyemo byinshi, tuba dukeneye ko abantu baronka ko umuco. Tumaze kumenya ko indirimbo yakorewe ahantu habiri hatandukanye, twagize kwiyumvira ibibazo byinshi, nubwo benshi badutahuye ukutariko. Twashatse kumenya mbega Sadbi byoba byagenze gute kugira ashobore gukorera indirimbo ino, amasanamu yiwe yakorera ino, ndetse na Bahati akorera amasanamu yiwe mu gihugu asanzwe yamukamo ca Kenya. Ariko kandi tugerageza no kubaza ko twabonye bose mengo bariko barapirikisha nka ku bagore babo cyangwa se ku bakunzi babo, byateguwe gute cyangwa ni story y'indirimbo. Ariko kugeza kuri uyu mwanya nuko tumaze kumenya yuko indirimbo yari ijanye n'urukundo, yari ijanye umwe wese yari yaririmbye amajambo yumva ko yobwira umukunzi wiwe. Biza kuba ngombwa ko bagerageza gukoresha abakunzi babo kugira ibe special kuri bo nyene, kuko basanzwe banabakunda cyane. Turazi neza ko ari bamwe mu bakunzi bose ubiharuye bararambanye cyane ku rugero rushimishije. Ariko kandi kugerageza kumenya impamvu yatumye amasanamu akorerwa hatandukanye si bibi, ni ka gaciro, ni ka gateka ku muririmbyi w'u Burundi gushaka kumenya mbega umuririmbyi niwe byoba byavuye ko mbe namakosa aba yamuvuye ko we. Ariko gushika kuri umwanya amwe mu makuru dukesha uburongozi bwa Empire Avenue nuko inkuru nziza ihari uko umuririmbyi Sadbi atigeze akoreshwa icyo bo bashaka, ahubwo ari we yakoze uko yabishaka kandi uko vyamworohera. Ariko kandi nyuma yaho nyene indirimbo ikikora neza, biboneka ko Sadbi nuna munezero ugerezwe ku wundi. Tukabibutsa ko Sadbi ku munsi w'ejo nyene yari yarayakwije aba followers ibihumbi 100 kuri Instagram yiwe. Tukabibutsa kandi ko niwe ari mu baririmbyi bakeya cyane mu gihugu cy'u Burundi bari monetize kuri Facebook yabo. Tukabibutsa kandi ko yababa aba followers cyangwa se abasabone ibihumbi 100 kuri YouTube channel yiwe. Ni kuvuga ko indirimbo ishobora kuba rimwe mu ndirimbo ishobora gutuma vuba cyane, kuko yanavyingenjeje neza.